Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Mariko. Muri irya minsi Yezu yabwiye abigishwa biwe ati nimugabe mube maso kuko mutazi aho uyo musi uzoshikira. Ni nk'umuntu yamaze urubanza mu kuva imuhira ashikiriza vyose abantu biwe agasiga ashinze umwe igikorwa ciwe. Uwugarira nawe akamwihanikiriza ashimitse ngo abe maso. Muraba maso rero kuko mutazi aho nyene urugo azotahukira, ko ari ku mugoroba canke mu gicugu canke mu nkoko canke mu gitondo, yohava abashikira giturumbuka agasanga musinziriye. Ivyo ndabibabariye ndabibwiye bose, muraba maso. Bavukanye dusangiye ukwemera nitugire Kristo. Turinjiye muri ca gihe kidasanzwe c'ubushikiro, aho mbere duca dutangura n'umwaka wa liturujia mushasha B. Ni ikimenyetso sindamusiga kidukangurira natwe kuba bashasha mu mutima no mu mibereho yacu ya misi yose. Ubushikiro budutegurira ubwa mbere kwibuka no kwakira urukundo rw'Imana rwigaragaje aho yarungika umwana wayo maze akavukira i Betlehemu, akigira ubusa kugira ngo ashobore kwigarurira zina kiremwa cose abanje kwishushanya natwe ndetse igicumuro. Ubushikiro kandi budutegurira kwakira umuzo wa Kristo mu mitima y'abiwe, kikaba ari naco camuzanye hano kw'isi kugira ngo uwo wese amunyotewe ashobore kumuronka maze bibanire akaramata n'umucunguzi wiwe. Ubwanyuma iki gihe gihimbaye kiraduhamagarira kwitegurira umuzo wa Yezu mu mwakaka w'ubuni n'ahazwa bwiwe, ahazobaje kujana mu buhigwe buzira iherezo abana biwe bose, maze ivya kera vyose bigahinduka bishasha muri Kristu Yezu. Uwo muzo niwo dukunda kwita umuhero w'isi. Ijambo ry'Imana tuzogenda tuzirikana muri kino gihe rizoza riradufasha gutegera neza uwo muzo w'ubwami bw'Imana mu bantu. Mu nkuru nziza duhejeje gutega yompi, Yezu ashimikiye cane kuri iri jambo ati nimugabe mube maso. Ku bisanzwe hagaba umuntu afise ico acunze, yanka kumwasi canke umusuma amuca mu ryahumye. Nk'iyo tugwaje umuntu kandi aremvye, tuguma twarikanuye kugira ngo biteye bikomera dushobore kumutabariza. Ariko niyo hari umuntu yubashwe twiteze ko aza kutugendera, duhora tugavye kugira ngo asange twitunganije neza ntahave aducisha mwijisho. Ni kuki umukama adusavye kwama tugavye? Ni vy'ukuri iri jambo ry'Imana ntiryerekeye abapagani bataramenya Imana canke ngo bumve inkuru nziza y'urukiza, ahubwo Yezu aryerekeje kuri twebwe twifuza kwama tugabana ivyiza vyiwe, kuko ku bisanzwe hagwa uwusanzwe ahagaze. Igihe twaronka ibatisimu hanyuma tugakomezwa no muri mutima mweranda, twarahakanye shetani n'inyosha mbi zayo, maze twemera gukorera umukama ubutacisubirako. Kubera ico twabaye ibiremwa bishasha, twikwiza ubuntu bw'Imana, tuboneraho kuba basamuragwa b'ubwami bw'ijuru. Ariko baca umugani mu Kirundi ngo ijoro rirerire risubiza umugabo ku kibegi. Hari vyinshi bituma umuntu agenda aracika intege buke maze akibagira uwo ariwe, akibagira ka karanga kuko ubu wa Kristu be n'ihangiro umukama yamuhaye ryo kuba umuco n'umunyu w'isi.
vyinshi muri ivyo twovuga nko guhororokerwa mu gusenga, kwirukira amatungo adatunganye n'ibihenda amaso, indyane zifatiye ku budasa buri hagati y'abantu, kugwiza ibisabisho vyinshi bigaragara hanze ariko atana kimwe bihindura mu buzima bw'umuntu, umuntu akigumira kumwe yahora, be n'izindi nyifato n'imitego itandukanye ya sekibi ituma umuntu yemera Imana ku munwa maze ugasanga ariko ayihakana mu bikorwa vyiwe. Ibi nivyo umukama ashaka guhindura mu buzima bwacu. Iki nico gitumye aduha aka kanya k'ubushikiro kugira ngo twicare twisuzume turabe ahubwo bunywanyi dufitaniye n'Imana bugeze, maze twame tumwirukira kugira ngo atwikomereze. None rero ko tuzi ko ata numwe ari nta makemwa, dusuzume aho hose ubuzima bwacu budahuye n'inkuru nziza, duce dutakambira umukama tuvuga duti tugarurire mukama, tugaranzurire ko inyonga zawe tuzoca turokoka. Amen.